Kwigenekerezo rya 26/0 umukuru w'inama nkenguzamateka yaragendeye umutumba wa Kanyunya wa zone Rukina yo muri commune Mukike y'intara ya Bujumbura. Yaragiye kwifatanya n'abanywanyi ba koperative Sangwe yo kuri uwo mutumba mu bikorwa byo kwimbura ibiraya. Nyiriteka Sinzohagera yarashimishijwe n'umwimbu wabonetse, yongera arashima n'intambwe yo koperative igeze ko mu kwiteza imbere. Mu nkundire gato yimanze mvuge kubijyana n'amakoperative Sangwe. Ndibuka uyu mugambi utangura hari abantu benshi bawufashe ukutari. Batangura kwibaza yuko koperative Sangwe ari koperative z'umugambwe uri ku butegetsi. Mbere benshi barajuragiza n'abene gihugu. Barabankira ngo ntimubijemwo. Ariko numva mvise umunezero kubona ino koperative ko ndazi hakekeranye yuko ino koperative irimwo abari mu migambwe myinshi. Numva by'ukuri mvise umunezero kubona mwebwe mwaranse kumvira abo bantu mugabo mukavuga muti iterambere ryo ku mutumba iwacu reka dushire hamwe ingufu zacu hanyuma turimire hamwe kugira ngo duteze imbere umutumba kandi twiteze imbere. Negenda babwire banyakubahwa muvuga kuno mutumba. Ndakunze kubivuga no ku mutumba mvuka ko iterambere ry'umutumba nta bandi bazori bazanira atari mwebwe nyene. Ni mwebwe soko giterambere ryo ku mutumba iwanyu. Abandi bazora babacako gusa bagenda guteza imbere imitumba yabo. Nkeza ino koperative kuri bino bikorwa bidasanzwe mumaze kurangura ni mwikomera amashi. Ibi byerekanye yuko abatugiye imbere muri kino cyumviro cy'amakoperative batihenze. Intumbero yari ihari kwari uko by'ukuri umwene gihugu wese aho yoba ari tujana mu iterambere rusange. Ntihagire n'umwe asigara inyuma. Ariko umwene gihugu wese uko yoba ari kose akwirikire mu bandi hanyuma bateye imbere nawe atera imbere. Mu nkundire by'ukuri mfata akanya ko gushimira imvukira zitabiriye ibikorwa by'amakoperative. Hari abantu Imana yahezagiye bagatera imbere bakigira muri ico gisagara. Mugabo kugira basubire gucyusa umutima wo kuza ku mutumba aho bavuka baza aruko babwiye tuzi n'inkuru twabuze umuntu. Naho nyina akaza yiruka akasha subira inyuma. Ukamenga abavuka mutumba baranuka. Ukamenga ntiyo bicaramwo, ukamenga ntiyo fatanye nabo ibikorwa. Ariko turashimira cyane imvukira zumvise kano kamo zikavuga ziti ko Imana yaduhezagiye reka tugende gushigikira hamwe twata uruzogi tugende tube hamwe tubafashe mu bikorwa by'iterambere tubazamure dukura amaboko mu mpuzu dukore iterambere riri mu maboko yacu. Imana yaduhaye isi nziza isi mera. Raba hose bavuga ngo ni nyovu ngo ntihamera. None hajya mwateye biraya ntihari nyovu. Ese mukuru no mwimbo. Byumvikana yuko hano hose hari nyovu haramera nimuce murandura izo nyovu muteragire ibiraya muteragire ibiharage muteragire ibigori muteragire ingano kuko iyi si iramera. Harinze hamera inyovu nukuvuga yuko hamera. Bari baraduhenze kera ngo isi y'inyovu ntimera. Ubu muriko murabahinyuza mubereka yuko isi imera. Umukuru w'inama nkenguzamateka yarangije ijambo giwe atekera impanuro bene gihugu bo muri commune Mukike akaba bahimirije kwijukira ubworozi gukoresha neza yangurane y'imiliyoni 10 bahabwa na leta kubaka ibiro by'abakuru b'imitumba n'ibindi. Byukuri ndabakeje ku bwa kino kikorwa no kuvuga yuko ya mafaranga miliyoni 10 mwebwe babaha tangura mu yatange mwugururize konte iyi koperative icibi ya mbere isubije amafaranga y'ingurane mwaronse muri leta. Ewa musitanteri yavuze ivy'amahangare yavuze ihinguriro ry'umwimbo. Negenda babwire aya mafaranga mwatanze ku mitumba n'amafaranga ya komine
ntazosubira mu kigega ca leta, azoca asubira mu kigega ca komine. N'amafaranga rero komine itegeza kwicara hamwe n'abari mu nama ya komine, mugaruye miliyoni 110 mu kigega ca komine, muteza kuca mwiyumvira mbega dutangurire umugambi uwuhe, tuyakoresha umugambi uwuhe. Nukuvuga rero nimba mubona yuko mu komine mukeneye amahangari, genda mu nama ya komine mubyicarire, mufate ingingo, murungike ikigeranyo kwa buramatari y'ingingo zose mwafashe byo gukoresha ajya amafaranga, hanyuma mwubake amahangari yo kuza barashinguramwe umwimbo. Hanyuma kubera ko amakoperative aza bari karunguka, muce muvuga muti nka komine ihangare ni iwacu, mwebwe rero muzaba murashiramo umwimbo, muzamuzanuduha udufaranga duke kugira ngo n'ikiga ca komine naco kibandanye kibomboka. Kandi nagira nje mfatiraho akanya ndabibutse, mbwire n'abarundi bose yuko imyaka 3 leta yari yatanze yo kutajana ibitungwa ku misozi, imyaka 3 izohera uno mwaka. Ahe nagira mpamagarire abarundi bose aho bari hose bumve yuko bategeza kwitegura, batanguriye kororera mu mpongore kugira ngo amase aboneke, ingwara tuzigwanye. Rero namwe muce mutangura kwitegura, nimbizo miliyoni 10 bazobaha, muce muvuga muti reka turabe ngene tworora, byose biri maboko ya koperative. Muzoja hamwe mu budasa bwanyu, nguko nyene mwagiye hamwe mu kurima, mwicare murabe ikibereye mwokoresha izo miliyoni 10. Kujya umuvyeyi anezerwa abonye abana be bariye bagahaga, niko n'abajejwe intwaro tuguma tubasaba kuba vy'ukuri abavyeyi bakitwararika ubuzima bwabo barongoye, bakabona yuko vy'ukuri abene gihugu barongoye batekaniwe, amahoro bayafise, bakabona yuko abene gihugu barongoye bafise ibyo bafungura, atamwene gihugu ariko yicwa n'inzara. Ibyo byantaho nikora byabandi ngo pamu gizoza, ivyo ni ngombwa ngo tubisezerere, twebwe nyene tukikorera. Ibyagusa bitera ubwenge buke. Nsaba abajejwe intwaro kubaka inzu zo ku mitumba bajya twatoye batiza gukoreramo, tukamenya ibiro by'abarongoye imitumba aho biri, tukamenya mbega batwakira kuwa kangahe. Nimba batwakira kuwa 3, kuwa mbere tukagenda ku kazi, kuwa kabiri tukagenda ku kazi gukora, kuwa 3 mvise ikibazo nkagenda kuraba abaturongoye ku mutumba ati ndafise ikibazo mudutunganirize, kuwa 4 ngasubira ku kivi, kuwa 5 nkagenda gukora, kuwa 6 nkagenda gukora, kuwa Mungu nkagenda gusenga kubagenda gusenga. Nizere ko ngaha mwese mugenda gusenga. Iyo Mana no kwama tuyisenga. Rero ni byiza yuko abaturongoye baronka aho bakorera kugira ngo tumenye aho tubiturira.